Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, muri ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, France, Belgique, Allemagne, England, Australia, muri mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe kandi mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, Ndayishimiye yoba ngo hari ikimenyesha amakuru ciwe nyine, ikimenyesha amakuru yashinze, ikimenyesha amakuru gisanzwe gikorana n'iperereza rya Ndayishimiye. Ico ni ikimenyesha amakuru citwa Ikiriho, kiratangaza ko cakoze amasondaje canke iperereza, niko banditse nyine muri ico kimenyesha amakuru gisanzwe cegeranye n'iperereza rya Ndayishimiye CNR, Service National de Renseignement. Iyo nkuru bavuga ko ngo ico kinyamakuru cakoze amatohoza bita sondage mu rurimi rw'ikinyamazuru canke rw'igifaransa nk'uko tubivuga ngaha mu rurimi rwacu rw'ikirundi, ngo carabajije abantu batari bake ngo baserukira abarundi bo mu mihingo n'ibisata vyinshi. Ico kimenyesha amakuru kivuga ko casanze Gabriel Banzawitonde arongoye umugambwe umwe mu migambwe itanu itavuga kumwe n'ubutegetsi, mu migambwe twagiye tubabwira ijya migambwe yaciye ija kwa Ndayishimiye imubwira ko ikeneye ibiganiro kugira ngo hazobone ukungene batunganya amatora. Iyo migambwe nk'uko baciye rero Ndayishimiye ayakira iwe ku kirimba, ngo bakaba muri ico cegeranyo ikimenyesha amakuru Ikiriho cakoze, ngo basanze ngo Gabriel Banzawitonde ngo ariwe azoha Ndayishimiye akazi gakomeye cane mu matora. Ngo hari abavuga ko ngo Ndayishimiye azogorwa cane no guhangana na Gabriel Banzawitonde muri aya matora agiye kuza. Benshi bakabona ko rero ivyaciye bitangazwa n'ico kimenyesha amakuru Ikiriho ngo vyosa nko guhuvya abanyagihugu nk'uko Ikiriho nyine baciye bo bavyandika, bikaboneka ko ayo makuru atangazwa n'ikinyamakuru kivuga ko casanze uyu Gabriel Banzawitonde arongoye umugambwe wa APDR ariwe munyapolitike nga akomeye cane abangamiye Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Ico kinyamakuru congeyeho ko Ndayishimiye na Banzawitonde ari bamwe, ko bazinanye kandi bemerana, ko bose bashikirana n'abantu kandi ko ari abatezi b'inkuru, ngo none aho bigeze ntawuzi uwuzotahana intsinzi. Kuri X canke urubuga rwahoze rwitwa Twitter,
Abenshi iyi nkuru barayitwenze gose, bamwe ngo ikiriho caronse umukomediye azohiganwa n'uwundi mugambwe wa Gaburiyeri Banzawitonde, nta matora namwe urigera ushikanamwo na rimwe kw'ijana. Muri 2020 hari ababajije impamvu umugambwe wiwe wari mu myiyamamazo ariko ukaba atakoraniro na rimwe washoboye gukoresha. Gaburiyeri Banzawitonde yishuye ko umugambwe wiwe ufise ubuhinga budasanzwe wise Sanjetos, ngo ni ubuhinga bwo gucengetera utabanje kwiyerekana. Yamara naho vyitwa ibitebu ntawobifata minenegwe. Mu gihe imigambwe itavuga rumwe na CNDD FDD yerekana ko ataco babona gitegekanijwe cotuma haba amatora yizewe muri 2027, Evaristo Ndayishimiye arashobora gutegura wenyene uwo bazohiganwa, akamwihera y'amafaranga y'ingwate asabwa abitoza, mbere akaba yanamaze kumutegurira n'amajwi azoronka. Ico bikoze kugeza ubu nta kimenyetso cerekana ko uwahiganywe vy'ukuri na Ndayishimiye muri 2020 azorekurirwa kwitoza muri 2027. Uwo atawundi ni Agathon Rwasa yahigana na Varisito Ndayishimiye ariko bigahera bamwivye. Kuri kino gihe ngo Ndayishimiye ntazosubira kumurekurira ko ashobora kuronka akaryo ko kwitoza. Hari icigwa cerekanye ko Agathon Rwasa bishoboka rwose ko ari we yatsinze amatora ya 2027. Biragoye kwibaza ko Ndayishimiye azosubira kwigereza ko muri 2027 akarekurira Agathon Rwasa ngo asubire yitoze. Amatora ya 2027 atera asa n'umugwi w'umupira w'amaguru wo kwitunganiriza ihiganwa rihambaye ry'igihugu, ugaca utora muri wo nyene umusifuzi arbitre, ukitoraniriza abakinyi bawo bazokwitwa abakeba, ukiyandikira n'ibitsindo uzokwinjiza, hanyuma ugaca wiha igikombe. Niko CNDD FDD ya Varisito Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bariko barabitegekanya, kuko ngo benshi bariko barabihinyura bakavuga ko ivyo Ndayishimiye ariko aragenda ategura biboneka ko ari akamaramaza, ataho bizoshikana igihugu c'u Burundi gushika mu mwaka uza nyene. Benshi bakaba bibaza imvo Ndayishimiye adashaka kurekurira Agathon Rwasa ngo nawe aje mu matora, niba koko hari demokarasi canke niba bariko barakoresha inzira ya demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo abenshi nabo bakabona ko Ndayishimiye atobishobora ko yoba ariko arigerezako kwishirako Agathon Rwasa ngo basubire guhatana canke guhiganwa, kuko ngo n'ivyahuha muri 2020 ngo vyarahuhutse, vyoba vyahuhutse nkuko babivuga. Agathon Rwasa noneho yomukubita canke yomutsinda atanzitse nkuko babivuga ngo nugusya batanzitse batazambaye.
Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha kugira ngo aze aragushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka ndabakunda cane turabikebanuye naho ubutaha mugiraho muba mwubahwe umukama abandanye kubazigama.